inyishu ni imwe ko umukuru w'igihugu yamaze kubibona, naho ariko aravuga umengo benabo basuma, benabo banyuruza itunga ry'igihugu ku buryo bigarurira n'uburyo buzanywe n'abanyamahanga baje guteza imbere igihugu mu byo bita za investissement, ariko aravuga umengo baramunaniye ngo nibo bafise inguvu, nibo batwara igihugu. Umukuru w'igihugu harageze n'igihe avuga ibivugwa mu masezerano yubahiriza agateka ka muntu ku rwego mpuzamakungu, ahavuga ati abanyagihugu bafise n'uburenganzira bwo guhakana yuko baguma batotezwa. Ico rero yavuze ni ikintu gihambaye. Muri make abarundi bose boshobora kuja inyuma y'uwo mukuru w'igihugu mu gihe koko yoba akeneye gutorera umuti ikibazo ahereye mu mizi. Rero ingingo y'amajana 214 y'ibwirizwa nshingiro iramuha ububasha bw'uko ahagararira ubwigenge bw'abacamanza. Abacamanza baramubariye baterega nimwe mu dukoresha nabi, nabanze rero arabe hirya yiwe, araba bamukikije, arabo bantu bagosa ubutungane, abo bantu babufatiye amaboko imugongo. Arafise ububasha ahabwa n'amategeko, arafise ububasha ahabwa n'ibwirizwa nshingiro bwo gusubiramwo ubwo rwego rw'abacamanza. Inyishu zari zaraganiriwe ko mu mwaka wa 2013 abantu bose baragiye hamwe abakorera mu rwego rw'ubucamanza baravuga ati ubucamanza ni bumere nk'ubusubirwamwo, ubwo rwego rwa Conseil supérieur de la magistrature rujemwo cane abacamanza bazi ivy'umwuga, hanyuma abacamanza baciye urubanza rwiza bareke guturatuzwa, harabaca bimugwa, ahubwo bene kurya ibiturire akaba aribo bashigwa hejuru. Ukuri rero ni kuja imbere, uko yabivuze umukuru w'igihugu twe turamushigikiye, abarira abarundi bose bamushigikire, uko kumushigikira uko akwifuza akuvuge maze abikore, hamwe koba atari ugusinziriza abarundi.